namwe kwiga kunumve urwaye nabo yarinoze yadambwe urwaye kirwirwimbe warinje Whether I da whether they won't they get it bread when I know won't they you never end up when I went and when them down then we're is not on shaka sha sha Straven to my dear woman was in Gaza. Whatever we know, it was one or two we are the Maza. You're the one like your guys, man, whether we get over. Susana Kumba, Udatwenze, Susana Libuka Kumukunda, Susana Kumba, Udatwenze, Susana Libuka Kumukunda. Nagufuhira, baby, you know that. Ofisi mbizo nyingi za kutarwa baba moyo baby strong it's so damn my baby's when I go and I want it and I find the money Tuzana Baby, what's going my quiz? What's my water? We'll see my body to see. I don't want my quiz. Narasenze Imana mfukamye umusurizi na uzote bukanyegera yo sinkiryama sinkitera intambwe nimwe mu buzima uri hano kumusha mu maraso mu bwenge esi coma nkasoma nturi mu maraso yawe ngende kwica imigera yo igutuma utakwize Rasa, mu yes, ba. Bosa, dama, bellissima. Je te chérie, d'ambellire, d'amour, ce n'est des hommes de mots. Je demande ce de moi, je te vois, je te suis belle, je te vois, c'est vous sourire, je te vois, c'est de ma dignité. Yes, 1, 2, everybody. And my name is Radio, or this is Lloyd TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. I'm back again. I'm gonna kubwira byinshi muri entertainment. I'm kuzanira aba hitmaker. Kuri micro ya Lloyd TV. Ladies and gentlemen, call a like and a comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera kumana Airfetch Carf, no watuma image uyibona imeze neza cyane, no watuma sound uyumva imeze fresh sana. Yes. My name is Radio. Chakiganiro mukunda muri benshi cyane. Open mic. This is open mic. Chakiganiro kimwe mukunda muri benshi chakiganiro gituma tumenya mbega abarundi barakunda umuziki. Mbega abarundi barakunda abasani b'abarundi bimeze gute? This is open mic. My name is Radio. This is Lloyd TV by the way. So promoter bose mu gihugu ni jewe se wabo. Ata papa na mwana. You know we release. This is open mic. Bakuzi ba Lloyd TV. Let's get it. Let's go. This is open mic, bro.
Ya wasamaze. Vipi bro? Vipi. Umeze neza? Meze vye. Babaza ati vipi. Vipi. Umeze neza? Tumeze vye. Wagwa raba hariya brother kadogo. Bakwita gute bro? Bangita Mr. Cloud. Mr. Cloud. AKA Igabasani. Ah. Igabasani. Ashe nitwa Igabasani. Yabasani kweli Igabasani ni nyine kwi. Akabasani ni Claude. Wagwa umeze neza bro? Tumeze neza kweli. Sasa rero ibintu bimeze guca abakozi ba Light TV iki ni kiganiro open mic no kuvuga uravuga indirimbo ukunda fresh yari yo yose mu gihugu yari yo yose mu Burundi hanze y'igihugu duca tuyikubitamo tugaca tuyivuza ngaha muri Ekuter ugaca wambara tugaca dukubita umuziki bro ko tayari wagwa ukunda indirimbo ye bro na mistak de montage misitaki ukunda misitaki yani ya D1 wagwana uko tayari sasa ambara Ekuter rero ngwavuze ngo akunda stack ya D1 bakuzi wa Light TV this is open mic ko tayari bro ko tayari stack ya D1 si uvuze A1 stack ya D1 uko tayari Misitaki tatizo la mapenzi Kivimbi kumi sina kaziza kama kupenda najipenda wenyewe kama kupenda na warovita nahoze ndi umwana mwiza nahinduwe nabisi nahoze mfise urukundo ubwo nsigiye ibikomere nahoze nkakunda kaza nahoze nkwanga naje nkakira nahoze nkakunda kaza nahoze nkwanga naje nkakira Misitaki tatizo la mapenzi Kivimbi kumi sina kaziza kama kupenda najipenda wenyewe kama kupenda na marobiza umve nkubwire nimba wibaza yuko nkibabara nta makuru ufise uzizokama mu marira nta makuru ufise wibaza yuko nkibabara nta makuru ufise kandi nivyo kwama mu marira Chacha reka mwitambire chigicha mwe rwagwa nkiyo nta makuru ufise chacha kirwagwa nkiyo Una tatizo kandi wewe ukirizwa n'urukundo una sababu kandi wewe kumana amajambo yabisi ukora ivyawe reka kureba abandi iteho ivyawe kufurahiye kora ivyawe yirukana ivyawe iteho ivyawe kufurahiye Misitaki tatizo la mapenzi Kivimbi kumi sina kaziza kama kupenda najipenda wenyewe anamupenda mama Ruriza umve nkubwire nimba wibaza yuko nkibabara nta makuru ufise kandi nivyo kwama mu marira nta makuru ufise namba wibaza yuko nkibabara nta makuru ufise kandi nivyo kwama mu marira Chacha reka nitambire Jisi kumwe rwagwa nkiyo nta makuru ufise
nchekira kwagwa nkeyo Yes, wakuzi wa Loy TV. This is Open Mic with Loy TV. My name is Radio Wagwan, my people. This is Open Mic Wagwan. Oh yes, one two. This is Open Mic. Wakuzi wa Loy TV. Ndahuye nundi muji Wagwan bro. Vipi? Poa man. Uko fresh? Uko fresh kabisa. Yati mumeze good man. Umeze gute se? Wagwan. Ukita gute bro? Atandaga Juvenal. Juvenal. Wagwan. Bro, iyi ni Open Mic brother. Nakigana cyitwa Open Mic kuri Loy TV. Uratubwira indirimbo kunda, tugacha twishira muri ekuteri, tugacha tukwambika, tugacha dukubita umuziki bro. Ko tayari? Sawa, ko tayari kabisa. Kundirimbiye bro? Berisima. Wagwan. Ko tayari? Take mic sasa. Bakuzi wa Loy TV kundirimbo Berisima. Berisima. Wagwan. Uko tayari? DJ Fernando. Uko tayari sasa? Bakuzi wa Loy TV, this is Open Mic. This is Open Mic, bro. Uko tayari? Uko tayari? Uko tayari, bro? Wagwa. Bakuzi wa Loy TV. Uko tayari? Yeah. Umbaga. Wait bro. Wait. Uko tayari? Mes mots d'amour sont là cachés tout près de toi. C'est tout recyclé, ça accompagne ça que tu nous redemandes. Dis que nous vraiment que on peut aller arrêter d'eau. Je t'aime encore et encore. Umvagatima katera nzomvuze ko nkukunda twatangundanye tukiri bato sana reka nikumizama tubwira n'utujambo tunezereza umutima hari kera cyane tutaziyo bigana none dore twikomeje urukundo rudugasana Ananizo mandi numuzane ibihe byose nibisanzwe aho bigazeze numva ngomba gusa ayiwe ukunda cyane naho cyo bari rya nyuma ndena mama manawe ayiwe manawe ayiwe manawe Puis, j'entends que toi, ma belle Sima. Et puis, j'entends no belle Sima. L'ambit demain, l'amour de sa monnaie. L'angèle maman, l'amour si fort. Si vous dites vous, zéro né. On mise dans les arrondanes. Là, ça, namwe yes, bah. Bon, ça, moi, je te chérirai d'embellir l'amour. Ce n'est des hommes de mots. Je demande de moi, je te vois, je te sourire, je te vois, c'est vous sourire, je te vois, c'est de ma déjeuner. My people, it's your boy Radio. This is Open Mic, brother. Manawe. Wagwan, bro, thank you so much, brother. Bakuzi wa Loy TV. This is Open Mic. My name is Radio Wagwan. Oh jeez, Bakuzi wa Loy TV. This is Open Mic. Wagwan, my people. Bro, chili gite man. Safi. Umeze fresh. Poa. Wakita gute brother. End one. Wagwan. Wabwati mumeze fresh. Mumeze fresh. Wagwan. Ikini Open Mic brother kuri Loy TV ni kuvuga uravuga indirimbo ukunda tukashira muri ekuteri ugacha dukubita bro. Ko tayari.
Ya niko tayari mimi. Pitaguti bro. And one. From wapi? And one from Gitega. Wagwana brother. Uko tayari? Ya niko tayari. Ukuri indirimbo yande? B-face. Iyihe? Kumushaha. Kumushaha. Tumana nyizera. Yo. Reskiri wagwana. Maraso. Tumutanyizera. B-face on the floor. Yeah. Let's go. This is the remix. On the floor, come on. On the floor, come down. Another place. Let's go. Mkobing yawe. Jama mu bitekerezo vyawe. Nakunda ukuntu twe umwenyura. Nkapfa nkahwera kuri iyo gifato. Nyasara bazopfa n'ukuri kose nakundira kose mwevuze n'ubuzima bwose ngwino mpobera gose fanya mbio gira kamu close nyamazwi ndakubwira ikimabaza sinkiryama sinyitera intambwe nimwe mu buzima uri hano kumushaha mu maraso ubwenge ese choma nasoma nuri mu maraso yawe inekwica imigera igituma utanyizera yo ngende kwica imigera igutuma utanyizera yo mukobwa ubwiza bwawe ukuntu kwezi kwa rumwenyuye manga ugatambuka nkakumerereza nkafatwa n'inyonko idasanzwe nkaza kukuronga nawe utonguza ndagusavye ntuzigera umaramaza ndagukunda yo baby please kiss my queen you are so sweet ndagutuye akakatrini uri hano kumushaha mu maraso mu bwenge esi choma nkasoma nturi mu maraso yawe ngende kwica imigera yo utanyizera ngende kwica imigera igutuma utanyizera yo bazamura abo babanyi nakoze ibishoboka byose narasenze Imana mfukamye umusurizi na uzote bukanyegera yo sinkiryama sinkitera intambwe nimwe mu buzima uri hano kumushaha mu maraso mu bwenge esi choma nkasoma nturi mu maraso yawe ngende kwica imigera yo igutuma utakwizera. Wagwan my people, this is open mic. Bakuzi wa TV, my name is Radio, this is open mic. This Bakuzi wa TV, this is open mic. Kulo TV, my brother, this is open mic, bro. Vipi? Yeah, sawa. Uko fresh? Yeah, uko fresh. Ukita gute bro? Yeah, nitwa Emmanuel. Ari nilizina abantu hazi. Bakutazira gute? Samariro Emmaus. Wagwan umezeleza bro? Mbeteleza. Yes, ikindi kigane open mic Kulo TV brother. Turakumbushira uravuga indirimbo ukunda tukatwisha muri ekuteri ugaca wambara tugaca dukubita brother. Ukunda indirimbo iye bro? Nkunda chokoza Double J. Wagwan. Audio na video. Uko tayari? Ngakunda indirimbo chokoza ya Double J. Prince. Double J once again. Bad boy killer.
urwaye so crazy. Urwaye aha urwaye degriye walaye yewe mudije he buried his chicken. He's still bigger a case. Could you take quiz? Shut the way. Chocolate baby, chocolate, chocolate baby, chocolate. You better any joke. Cause that baby in chocolate, that baby in chocolate, chocolate baby in chocolate. Baby jamu maniga kakundikira, na mapenzo kayandemera na kuprofita dada. The queen's in the yes. You yeah. What is here? Aha. What is this? Check this. Granny way. Aha. What is it? Aha. The bandit. Aha. Aha. Way, way, baby, just what's going on, please? What's going on? What's the before they could see? I don't want my queen. This TV. This is Open Mic Badukoreye TV. My name is Radio Wagwan, bro. Vipi? Ni sawa man. Meze neza. Ukita gute bro? Je banyita Evariste. Evariste. Yes, iki kigane Open Mic Badukoreye TV no kuvuga yuko uratubwa indirimbo ukunda tugashira muri ekuteri tugacha turirimba ko tayari. Ndi tayari. Uko tayari. Hagarura bahari brother. Uko tayari. Yego ndi tayari. Kuri indirimbo iyi. Nkunda birateba. Birateba ya SatB. Birateba. Ariko bigashika. Let's get it. Amiri in production. Limbia, Lola Figula, Satilani, Yawaja, Wawani, Wagaruka, Vakasu Sugura, Vakanyongera, Najamali la Kodakela Munda, Ayamugaba Tera Yingona, Bapugibiki, Bahishiza, Dimijambo, Zidikasirai, sit down, I want to keep Malikanegan. Najamuba Tungu Bakakumama. Najamuba ndi bakajimisa abanyabanundi kameza mahembe turisha gukundana n'abangwata najamuba zungu bagakumamash najamuba ndi bakajimisa abanyabanundi kameza mahembe turisha gukundana n'abang birateba ariko bigashika kandi yo bishitse bitangaza benshi yo iterambere niryo twese dushaka umunsi twakundanye tuzurigera kodiyo ugawe ugarukira hafi jonge na ugiye amanama uramurika muwatayichize ulagiye niwagerayo uze wibuke ku Burundi bulakene udeni bikinyimega kumengo kaloze no kudakundana mbirira bene wacu atigiyuguna kime kiriyo ati nako ina tuli kukivi Uburundi tubuteza imbere amamanya barundi kwamaza mahembe turisha gukundana n'abangwata ati nako ina tuli kukivi Uburundi tubuteza imbere na Burundi atagiri anitwa tumakiyumvira kukima
birateba ariko bigashika kandi iyo bishitse bitangaza benshi yo iterambere niryo twese dushaka umunsi twakundanye tuzurigera goyo niwakora kumahera wibuke guta muze tubikiza utanga kazi. Wagwan, my people. This is Open Mic. And my name is Radio. Wagwan, this is Open Mic. Wagwan. Oh, yes. This is Open Mic. And my name is Radio. Wagwan, brother. VP. Fresh, bro. Umeze fresh. Yego. Wakwita gute, bro? Kwatagwani, this is HG Parler. What? HG Parler. Umeze fresh lakini. Yego meze bon. Wagwan, ikindi gani Open Mic Hello TV nukuvuga uratubwira indirimbo ukunda tukashira muri ekuteri tugaca dukubita ibintu meze fresh, man. This is Open Mic, brother. Uko tayari? Nipo tayari ya ukuri indirimbo yiha, bro. Mundi beat ya SatB featuring Rino G. Wagwan, my people, indirimbo chance ya SatB na Rino G. Wagwan, uko tayari? Yes, let's get indirimbo chance ya Rino G na SatB. Ukuntu mwega kwega sinuze warumbwira mbwira Yondo numwe kwega kunye numwe urwaye nuze udatwenze urwaye baby, you know that. It's not done. It's not. My baby's when I go and I want it. When I find the money, Tuza, Tuza, na Tuza, Tuza, when you Tuza, Tuza, na Kumba, Tuga, Kunya, Nishuza, Wagwan, my people. This is Open Mic. And my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. This is Open Mic. Wagwan, my people. We love you so much in the welcome channel. This video Wagwan, it's your boy Radio. So I promote some Wagwan.